Abateze amatwi mwese ndabaramukije, kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, ababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radiyo Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi turakomeza inyigisho yacu ivuga ngo inyungu ziri mu guhomba. Turavuga ku ijambo ry'umusaraba. Ubw'ivyo reka dusome mu Baheburayo igice 5 ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 10. Aravuga ngo Kristo mu minsi yabaye mu mubiri amaze kwinginga no gusenga cyane, iyashoboye kumukiza urupfu, atakamba cyane arira, kandi amaze kumvigwa kubwo kuyubaha kwiwe naho yari umwana, yigishwa kumvira Imana n'ivyo yababajwe, kandi amaze guhingurwa rwose abera abamwumvira bose inyanduruko y'agakiza kadashira. Imana imaze kumwita umuherezi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki. Aya majambo tuyafatanya nayo twatanguriye ko avuga ngo mugire muri mwebwe wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo ngo ntiyiyumviriye ko kuringanira n'Imana cyari ikintu cyo kumira ko, ngo ariko ngo acayisiga ubusa, yambara umubiri, yambara ishusho nk'iy'umugurano, ngo araganduka, ngo ashika no ku rupfu, urupfu rwo ku musaraba. Navuze ngo turavuga ku kintu cyitwa umusaraba. Umusaraba ni gute? Umusaraba utwereka iki kintu cyo kuvuga ngo hariho inyungu ziva mu guhomba. Iri jambo rivuga ngo Yesu Kristo yarahevye cya cubahiro ciwe, kuringanira n'Imana, hanyuma aramanuka yemera gupfa urupfu rwo ku musaraba. Reka tubanze tuvuge, mbega umusaraba ukomoka hehe? Inkomoko y'urupfu rwo ku musaraba, histoire iratubwira yuko vyatanguriye bikomoka mu Bafoinisiya canke hamwe n'Abaperesi. Hanyuma uko inganji zagiye zirakurakuranwa mu isi, ko histoire ikomeza kubivuga, hageze igihe Abaromani nabo bafashe bakaganza igice kinini ya cisi baganje, nabo bahise bafata urwo rupfu rwo kwicisha abantu ku musaraba, nabo bararufata. Igihe cy'Abaromani rero histoire yerekana yuko carazira ko hagira umusitoyen romain, umwene gihugu w'umuromani apfa urupfu rwo ku musaraba, carazira. Umwanditsi w'umuhistorien yitwa Cicero yaravuze ngo urupfu rwo ku musaraba ntirukabe kure y'umubiri w'umuromani gusa. Urumva, ntirukabe kure y'umubiri wiwe gusa, ngo ahubwo ibirengeye byo kuba kure y'umubiri we, ko hari uwopfa urwo rupfu, ngo ntirukabe no mu matwi yiwe canke mu maso yiwe. Ibi bivuga ngo urupfu rwo ku musaraba rwari urupfu rubi rubishe. Urupfu rwo ku musaraba rwari urupfu rwateguriwe bande? Abapfa, abicwa, abahanishwa uru rupfu, iki gihano c'urupfu rwo ku musaraba, bari abantu babagumutsi, babantu bagumutse, abaroberi, abasaya. Hanyuma iruhande yabo bagumutsi, abandi bapfa urwo rupfu canke abo bagomba kuba arabavuye mu mugwi uwuwe, mu mugwi w'abaja, aba esclave, abacakara mu Kinyarwanda. Uravyumva? Uyundi mugwi kandi bavamwo, urumva mu gihe c'Abaromani ntakaba ari umuromani, bagomba kuba ari abantu b'abanyamahanga, b'abantu b'ingenzi, b'abantu ba kavantara. Nibo bagera igihe bagahanishwa urwo rupfu rwo ku musaraba. Abafilipi 2:8 nahavuze ngo, havuga ngo Yesu yaraciye bugufi ageza no ku rupfu rwo ku musaraba. Umva, ibi bivuga ngo yapfuye urupfu rupfa abagumutsi, abaroberi, abasaya, abaja, aba esclave, abanyamahanga. Ugeze ngaha mu gihugu iwacu mu Burundi, kumbure ntitwabonye aba esclave.
ariko mu bihugu nka Amerika barazi ico esclavage ivuga. Abirabura bakuwe mu bihugu byo muri Afrika bakajanwa muri Amerika barabizi. Hariho ikintu bita lynching. Ikintu bita lynching cyari ikintu igihano bahanisha esclave yagumutse yanse gukora ivyo bamubwiye. Baca mu majambo make bamumanika ku giti kujya mubona mwumva umuntu yiyahura afata impururu akayishira hejuru hariya hama gaca yishira mu izosi yiwe hama gaca yihurutura akarereta. Niko bahanisha esclave mu gihugu ca Amerika. Esclave yagumutse bamuhana gutyo. Rero abo ubivuze ngaha muri Amerika baravyumva, barumva icarico, barumva baca bumva sakrik, baca bumva bati kweri barazi icarico. Urupfu rwahanishwa esclave yagumukanye sebuja agomvye gucika, bagira bati hako cika katukwereke, kugira ngo n'abandi ntihaze hagire uwiyumvira gukora iryo kosa ukoze. Imana itubabarire cane. Yesu rero apfa urupfu nk'urwo, yambaye ishusho nk'iy'umugurano, yambaye ishusho nk'iy'abo bantu bapfa urwo rupfu. Mbere aca apfa urwo rupfu nyene, yemera kuja mu gishingo c'aba bandi bo hasi bose n'abo hejuru bose, arabapfira urupfu, aradupfira urwo rupfu rudasanzwe. Turabona muri Zaburi igice ca 40 ku murongo wa ndwi ahavuga ngo, kandi uwandikiye Abaheburayo yarasubiyemwo aya majambo aho Yesu ngo yavuze ngo data ngo ndaje nje gukora ubugombe bwawe, ngo nkuko vyanditswe ngo ndaje nje gukora ivyo ushaka Mana. Hanyuma Yesu kandi yarabisubiyemwo muri Yohana, ko tubisoma muri Yohana igice ca 4 ku murongo wa 34 aho Yesu yavuze ngo indya zanje nugukora iki, nugukora ivyo data ashaka, kubikora no kubirangiza, kurangiza igikorwa data yantumye. Imana ishimwe cane. Ibi bivuga ngo Yesu niwe yitanze, arabambwa ku musaraba. Cabaye igikorwa volontaire, cabaye igikorwa c'ubwitange, yaritanze. Yesu ugupfa kwiwe n'a pas été forcé, ntabwo yashizwe ko ryabaye itegeko ngo utegerezwa gupfa, ariko ushima Yesu yatagomba gupfa. Haraho yavuze ngo iyo nshaka guhamagara abasirikare nari guhamagara amaregiyoni, ngo regiyoni yose ikaza, legion yose ikaza kuntabara. Abo s'abasoda 2, s'abasoda 10, s'abasoda 100, n'abasoda benshi b'ijuru ngo bakaza kuntabara, ariko yahisemo gupfa urupfu rwo ku musaraba. Yarazi urupfu yaragiye gupfa, yarazi umusaraba icarico, yarabayeho muri periode urwo rupfu aruzi, abantu bose bari baruzi. Umuntu yasaze yagumutse bagira bati shira hajya ku musaraba. Yesu aremera, yahisemwo rero kwishushanya n'abaja n'abaroberi n'abagumutsi n'ibivume. Ibivume kubera iki? Muri Bibiliya isezerano rya kera iyo abayuda bakurikiza, mwibuke n'abayuda batanze Yesu Kristo ngo abambwe, byari byanditswe ngo aravumwe umuntu abambwe ku giti. Uravyumva? Aravumwe ni ukuvuga ngo uru rupfu rwo kubamba ku giti naho rwari mu bafoinisiya n'abaperesi n'abaromani, naho no mu bayuda naho bari baruzi. Urumva iyo periode babamwe, ico gihe babamwo bari bazi uru rupfu rwari urupfu rubi, yaca bikivumu ubupfuye urwo rupfu rwo ku musaraba. Rero Yesu wewe aca ahitamwo kubambwa urwo rupfu rwo ku musaraba. Tuvuga ngo hari inyungu ziva mu guhomba. Yesu yahomvye icubahiro yari afise, aramanuka yitwa apfa urupfu rw'abagumutsi, apfa urupfu kandi bamwagirije ngo aragumura, bamwagirije ngo iki ngo yanka ubutegetsi, bamwagirije ngo iki ngo ibintu vyose bamubesheye, ngo araceceka ntiyakura ko umunwa arahoro.
arahora atwagwa nk'intama igiye mu ibagiro, kuko yari afise misiyo icyo Imana yari yateguye. Yaravuze ati ndaje data, papa ndaje nje gukora ibyo ushaka. Yarazi icyo agiye gukora, nicyo gituma yihoreye yicecekeye, aho yavuze ati iyo nshaka nari guhamagara ingabo zikaza zikantabara, ariko none hahitamwo gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba. Rero wari umugambi w'Imana gucungura ivyaremwe vyose, kubera vyari vyabaye affecté par icaha ubwo caza mu isi, cakoze cyafashe ivyaremwe vyose, s'abantu gusa, oya ivyaremwe vyose. Mwibuke ko Paulo avuga ngo ivyaremwe vyose biraniha vyiteze ugucungurwa, s'abantu gusa, toute la création, ivy'Imana yemeye vyose biraniha, kuko biri sous les conséquences, munsi y'inkurikizi zica. Yesu rero yaraje aje gushitsa ubugombe bw'Imana, gushitsa gukora umugambi w'Imana, gucungura abantu. Wari umugambi w'Imana rero, yewe uri kunyumviriza, no mugambi w'Imana ko natwe tuba abantu baca bugufiya nkuko Yesu Kristo yaciye bugufiya. No mugambi w'Imana ko umwe wese kandi akunda mugenzi we. Arya majambo yo mu Bafilipi 2, Paulo yariko aravuga ati yewe ukunde mugenzi wawe, yewe wiyumvire ko mugenzi wawe akuruta, yewe ntiwiyumvire ivyawe gusa, ariko wiyumvire n'ivya mugenzi wawe. Arya majambo, ayo majambo ari Paulo avuga ingene umuntu akwiye kubana n'uwundi, umubanyi akwiye kubana n'uwundi mubanyi wiwe, umunyeshuri akwiye kubana n'umunyeshuri bigana. Urumva aravuga ati wiyumvire ko mugenzi wawe akuruta. Rero hanyuma aravuga ati murabire kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo yashize imbere abandi, ntiyashize imbere inyungu ziwe gusa, oya ahubwo imbere yaraziretse, aramanuka aza kuba nka wewe na jewe. Twari abantu twakiriye urubanza rwo gupfa. Yesu yapfiriye abaciriye urubanza rwo gupfa, yagiye mu gishingo cabo. Haleluya. Mu Baheburayo igice cya 12 ku murongo wa 2 aravuga ngo kubw'umunezero yashizwe imbere. Hari ikintu Yesu Kristo yariko araraba, yarabona imbere hariya, yarabona yarabona igitsibo azoronka. Kubw'uwo munezero rero yaguma araba ati sije mbona ndashize kuri uriya munezero, sije mbona ndacunguriye bari abantu kuba abaherezi b'Imana data papa, sije mbona ndahejeje iki gikorwa, sije nzobona ndakirangije. Bibiri iri claire, iravuga neza ko Yesu kubera uwo munezero yihanganiye isoni zo ku musaraba, ububabare bwose bwa wa musaraba. Urupfu rwo ku musaraba rwari ruteye isoni. Narabivuze ubushize mu kindi kiganiro, nubwo kenshi batwereka amashusho ku musaraba Yesu bamwambitse akantu k'akamindo, biri claire iswari yerekana yuko uwo muntu baramutabagura n'ibintu by'ibisumari, yambaye ubusa. Yesu bamwambitse ubusa, niko bayica abantu. Yesu ntabwo yabaye exception, bamwambitse ubusa. Rero yihanganiye isoni z'umusaraba. Hanyuma icabaye n'igiki turakivuga ko mu nyuma mu kanya, hari inkurikizi nziza, hari ivyamwa biva mu kwihanganira umusaraba, mu guca bugufi hari inkurikizi zavyo. Imana idufashe cyane. Kuba Peresi no kubagiriki no kubaroma no kubayuda, uruvugo ku musaraba ryari ibara karakamuna, ariko Yesu Kristo wewe yaravye inyuma yawo, abona ivyiza bizovamwo, aca yihanganira ko kamuna, yihanganira gutukwa, guvumwa amate, kwambika ubusa, aravyihanganira. Icompa wewe nanje tukabona hari inyuma y'amagorwa tucamwo, hari inyuma y'ukwitanga tugira, hari inyuma y'ukwiheba kugira ngo uwundi muntu amererwe neza, tukabona inyungu zirimwo. Yesu Kristo yatubereye akarorero, tugire wa umutima nk'uwari muri we. Imana idufashe rero kugira amaso y'imwema abona, ntitubone imisozi gusa, ariko turabe inyuma y'umusozi. Ikete riri muri envelope dushobore kurisomera muri envelope rikiriyo, uravyumva, rikiri muri envelope, tubone ivyanditse muri envelope. Hari imigisha iri inyuma y'umusozi. Imana idufashe cyane, kuko ijambo ry'umusaraba ari ubupfu kubahona, niko Paulo yavuze ngo ariko kuri twebwe abakizwa ni ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Ndasenga ngo ubu bushobozi twambikwe, ubu bushobozi wambikwe, ubu bushobozi tubone inyungu ziva mu guca bugufiya. Umusaraba
ego n'ububabare n'ukubabazwa. Iyo abandi babona isoni ku musaraba, Yesu we yabona abantu yaragiye gucungura. Iyo abantu babona, abandi babona ko acitse ikivume, abayuda biwabo babona ko acitse ikivume, wewe yabona iki? Yabona ingene yaragiye guteterereza ahibonekeza abatware bo mw'isi y'umwijima. Haleluya. Yesu we iyo bamucira kwa mate, wewe yaguma raba hari yashinze ijisho kuri objectif yiwe. Imana idufashe cyane, twemere guca bugufi, twemere gukengerwa, twemere gutukwa, twemere kugira ico duhevye rero, kugira ngo uwundi muntu, umubanyi wawe, umuturanye, naho n'umwansi wawe, naho n'utakugirira neza, n'utakugiriye neza, ugira ico uhevye kimeze nko kuja ku musaraba, hamubwira uti iyi ari avantage yanje, nagomba kuronka iki kintu, ariko wumvira Imana, ukireke nkuko Yesu yaretse icubahiro ciwe, ukireke naho wumva uti birabaje kwera umwana wanje yari kuronka impuzu zibiri none, ariko ndumva ngomba numvira Imana, impuzu imwe ndayihe uriya mwana w'umukene. Imana idufashe cane. Ndasenga mfite irisengesho rivuga ngo Mana duhe kubona ivyo abandi batabona, ivy'abisi batabona, duhe kubona kure inyuma y'amageragezwa yacu. Ndasenga kandi mvuga ngo Mana fasha uyu ariko aranyumviriza, nanje ubwanje umfashe, udufashe kugira iki? Kuva mu bwibone bwacu. Hari igihe wumva arrogance nyene, wumva ugira iti jewe, urumva icubahiro kikatunanira kuvako, ariko ijambo ry'Imana raritubwira ngo tube nka Yesu Kristo, tuve ku cubahiro, tumanuke duce bugufiya. Hari inyungu ziri mu guca bugufiya. Ndasenga kandi nsaba nti Mana dufashe kwemera kubabazwa, kugira ngo hagire umugenzi, kugira ngo hagire umubanyi, kugira ngo hagire impfuvyi canke umupfakazi arara ariye canke arara agaburiye abana biwe, nawe anezerwe. Ibaze umunezero urimwo uwo mupfakazi, uwo mukene, uwo mugoroba umukoreye ico kintu, agiye imbere y'Imana akaduza amaboko ati Mana ndagushimira ko wangaburiye. N'umunezero mw'ijuru, kandi n'umunezero no kuri wewe. Hari inyungu ziva mu guhomba, nugira ico uhevye uzunguka. Yesu Kristo umurongo twatanguye dusoma uvuga ngo Yesu ngo amaze guhingurwa rwose, ngo yabereye abamwumvira bose inyanduruko y'agakiza. Yewe ndasenga ndifuza ko we nawe twobera inyanduruko y'agakiza abantu benshi, kuko Yesu Kristo niwe karorero kacu, niwe duhaye twigirako. Yesu dushoboze, Yesu nshoboza, shoboza uwo wese ariko arumviriza, mu izina ryawe Yesu Kristo urakoze, turagushimiye. Haleluya. Tubere inyanduruko y'agakiza abandi. Erega nubikora neza, nitubikora kuko tuzoba tuhaye tubikorera Imana, hari abantu bazokizwa kubw'ivyo, hanyuma hari abantu nabo bazonezerwa, bahezagirwe, bayishime, banezererwe mu kwishima. Ngomvye kuvuga ikinyarwanda, ikirundi, kunezererwa, banezererwe Imana, bashimira Imana bakubera iki? Igikorwa wewe wakoze. Imana idufashe kandi duhezagire. None iyindi application yanje ngiyi, ngene twoshira mu ngirira ijambo ry'Imana. Iyumvire, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntiwiyumvire ibyawe gusa, wiyumvire n'ivy'abandi, kandi mushire imbere mugenza, wiyumvire ko mugenza wakuruta. Niwibaze hoba iki umunezero woba mw'ijuru no mw'isi hamwe wofata ugiye kugura ibirato bibiri, ukagura ici wawe, ukagura n'ici wundi mukene kanaka. Ugiye kugura ikirato cy'umwana canke umupira w'umwana, ugacugura umupira w'umwana wawe, ukagura n'uwundi mupira w'uwundi mwana. Sivyo? Nimba ugiye kugura imvutano, ugura imvutano yawe, ugure niyo umupfakazi kanaka. Nimba uguze isabuni zibiri, wibuke urenze kw'iyindi, hanyuma ego nivyo wari kugura zibiri ukazinezerererwa, ukazomara mu minsi utasubiye kugura iyindi, ihebe. Urumva, kuko hari inyungu ziva mu kwiheba. Urumva, ntucupfa n'ukuri ntupfa. Imana idufashe cyane kubikora. Hanyuma iyo sabuni yindi uyihereze uriya mupfakazi, nawe ashobore kumesura agahuzu kiwe. Iyumvire, nimba ubishoboye kuriha loyer yawe, kuriha inzu yiwawe ubamwo, mbega uwo umunezero ungana iki uciye urihira inzu uwundi muntu nawe bahaye basohora birukana bamuvana mu nzu kubera yananiwe kwishura inzu abamwo.
wovamwo, mbega umunezero wovamwo wongana iki mwijuru. Navuze ngo ijuru rizohaguruka rirabe riti mwabonye ico akoze, akoreye ikintu umuntu atazomwishura. Ndiko ndavuga iki? Ntumuguranye, woye kumugurana, kugurana ego birabaho, ariko kandi ni vyiza navyo, ariko ubu ukimuhe ico kintu, ukimugabire, n'ingabire umuhaye, utiteze impera kuri we, utiteze ko azogusubiza. N'aya majambo nagomba guhereza ko Imana idushoboze, Imana itugirire neza. Hanyuma ukaba utarakira Yesu Kristo, ubu yakubambuye ku musaraba, uyu n'umwanya wawe, aho uri nyene ushobora gupfukama ukabwira Yesu uti mwami mbabarira, ndi umunyavyaha, kandi ko wampfiriye ku musaraba, kuko yishushanije nawe n'abagorwa nka twebwe, n'abakira urubanza rwo gupfa nka twebwe. Erega umuntu wese atihanye, yewe Yesu nivyo yarabirangije ku musaraba, ariko utazokwakira uru rukundo rwa Yesu Kristo, imbabazi ziwe, igihano kirahari. Uwo ngo amaze gucigwa mbere kwiteka, amaze gutsindwa n'urubanza. Yewe uvuga uti Yesu mbabarira, ndaje imbere yawe, ndi umunyavyaha, ngirira imbabazi, ndakiriye ivyo wankoreye ku musaraba, ndavyizeye, uri umwami wanje. Imana irakugirira imbabazi, kandi uhita ucika umwana wiwe, umwana w'Imana. Imana iguhezagire, Imana iduhezagire twese. Guca bugufiya hari inyungu ziva mu guhomba, kwemera ugahomba. Hari inyungu zivamwo mu musaraba, havuyemo ikintu gikomeye cane. Imana yaciduza Yesu Kristo imwicarikana hejuru nayo, hejuru y'ububasha, y'ubukuru n'ubwami bwose, hejuru y'izina ryose risengwa, iryabayeho n'iririho n'irizobaho. Nawe nanje nitwaca bugufiya, hari inyungu nyinshi tuzobonamo. Imana iduhezagire. Haleluya, amena. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze vyose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'uwu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu vyanyu. Naho ubutaha.